wa gatanu igenekerezo rya mbere mu kakaro uyu mwaka niho abarundi bahimbaza isabukuru y'imyaka 60 iheze Uburundi buronse intahe yo kwikukira ku rwego rw'igihugu. Ibirori bikaba vyabereye kw'ibarabara ryitiriwe kwikukira mu gisagara ca Bujumbura. Bikaba vyari vyatewe iteka n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye n'umutambukanyi wiwe Angeline Ndayishimiye, icegera c'umukuru w'igihugu Prosper Bazombanza, umushikiranganje wa mbere Alain Guillaume Bunyoni, umukuru w'inama nkenguzamateka, umuhuza w'abarundi hamwe n'izindi ndongozi zitandukanye. Ibirori vyatangujwe na defile igizwe na baburikukiye, hakurikira ugwaruka rw'abene ntare, ugwaruka rwitwa majorette, abagize inzego z'umutekano hamwe n'abagize urwego rw'inyamiramabi. Hari n'abashitsi biteka bari bitavye ivyo birori baje bava mu bihugu bitandukanye, aho twovuga nk'uwaserukiye igihugu ca Centrafrica, uwaserukiye Zanzibar, intumwa yaserukiye igihugu ca Kenya, uwaserukiye ubumwe bwa Buraya, uwaserukiye igihugu ca Congo, u Rwanda, Afrika y'Epfo, Ubushinwa, umunyamabanga w'umuryango w'ibihugu bigize Afrika y'ubuseruko n'abandi. Mwijambo ryiwe umukuru w'igihugu yasavye amakungu kudasubira kwakira abantu batera akajagari mu gihugu. Evariste Ndayishimiye yasavye kandi abarundi ko bokwiyemera ko bashoboye, bakura amaboko mu mpuzu bakore biteza imbere. Tumukurikire. Mwebwe abarundi bose nagomba kumve ko dushoboye, nitwaba tutaratera imbere, nibaba bateye imbere badutwenga ngo ntiduteye imbere, naganda babwire tubanze twese twiyemere ko dushoboye, hanyuma duce dukura amaboko mu mpuzu tuje ku kivi. Nitwaba dukenye uno munsi dusonze twigumye, dukura amaboko mu mpuzu gusa. Umurundi wese ntagire uvuga ko yabuze ico akora, kuko iminsi twicaye ataco dukora ni myinshi cane, kandi ivyo twari gukora biraturindiriye. Ibirori rero bikaba vyarangijwe no guha utuganuke bamwe mu ndongozi bitanze bagakora bigashimwa kuruta abandi.